ego nkuko ahejeje kuduha ijambo umuteretsi mukuru rubanza nibaza ko turi n'umunezero mwinshi cyane wo kubatangariza ino project tugiye gushyira mu bikorwa. Nibaza ko ni project kwanza nubanza kubasigurira iyo ariyo n'igihe izobera abantu bazoba bayirimwo eka n'ikibanza izoberamo. Nico nibaza ko nobagira ko cyane. Ni project nko muyibona twavyambaye hano yitwa ego Icyongereza yes, mu français ni oui. Ego nibaza ko niryo jambo twashoboye gutora rigire ritware cyangwa riheke album yacu muri rusangwe. Izoba igizwe n'imiziki irenga 15. Nibaza ko ngenda cagagura ni project bazigiye kirekire niyumvira kuganje. Benshi muri mwege muranzi nkiri muto cyane naho ntarasaza cyane mugabo benshi baranzi kunagenda navuka nakura mu muziki kuva banzi nkiri Ngozi n'ahandi hatandukanye. Nibaza ko ni project niyumvire cyane gose ariko bikangura gushya mu ngiro bivanye n'ukuntu nabona by'ukuri ari gukoka kinini. Nifuza ko kibi kintu kinini cyane, nifuza ko ari kintu nokuranye by'ukuri kuko iyo munasoye album ya mbere nibaza ko aba umugari w'abandi ngo abavuye kwavura cyuse bagira cuke abe umuntu akuze b'umugabo yigenga canke bamusohore niko novuga. Nibaza ko nanje igishanje niki nubanza guhera kuri media kwanza ndabashimira kuntu mwamfashe ko aho nifuza kuba no sohorera ino album sinumva ari bwagere ko nabona umenga sindakura nkuko byaba nabanifuza base intambwe namaze kugerako. Ariko inyuma yo kuba mwafashe mukanshigikira nanje nkakora cyane abafanizi bakakira ibikorwa byanje nabazite harageze ko konsora urukurikirane rwanje rwa mbere ruje kumugaragaro nkuko ngo nabagize bayitwaye ego. Hama igihe twifuje ko kino kwita igiteramo cyo kuyimurika cyangwa kuyerekana ku mugaragaro ni igiteramo kizoba itariki 21 z'ukwezi kwa kane. Nibaza ko dusigaranye iminsi iri nko muri 40 kugira ngo dushikire iryo sango y'iki giteramo. Nibaza ko ari gikuru cyane mu buzima bwanje nk'umunyamuziki kandi n'ubuzima bw'umuziki wundi muri rusange kuko iyo murinda koze ikiwa nk'icyo ca launch album nibaza ko abari ikintu gikomeye cyane no ku muziki muri rusange kuko murazi ko mu gihugu amalbum dufise menshi cyane dufise amalbum make. Ariko nibaza ko ari gihe cyiza cyane cyo kuba ngiye kwishira ku mugaragaro. Ego cya gatatu baririmbye ngira ngo tuzaza kubamenyesha hanyuma bamwe mu tuba turi kumwe mu kunshigikira mu kuransa ico gitaramo. Hama ngo ni hehe nibaza ko nogira ko nashishuye ni kuri La Costa Beach ico gihe itariki 21 y'ukwezi kwa kane. Ego niho bitegekanijwe. Ego nibaza ko nwangendagije ngaho abandi baza kunyunganira namwe by'umudatahura maze matubaza bukiye kugira ngo muve hano muronse ishino kwita content kwiye cyane mu jana mu aho musanzwe mukorera gose. Murakoze cyane Imana ibahezagire cyane ko mwaje nkuko Masterland amaye jambo nanje notangura ndabashimira kubona mwitavye kano kamo twabateye ngango kumbure notangura nidondora je ubwanje ndi hano nitwa Majambere Jean Claude hama nkabandi umu event manager muri Bukivu Live Nation. Bukivu Live Nation ikaba ari label isanzwe ikora ibikorwa byo gufata mu mugongo no gushigikira abanyamuziki hano mu karere ka East Africa. Ngira ngo nibaza ko abatari bake muyizi yarigeze kubikorana n'abandi baririmbye batari bake baba aba hano mu gihugu cyacu ndetse no mu bindi bihugu byo muri kano karere. Nkuko rero Masterland yabivuze subwa mbere dukoranye n'umuririmbyi Masterland twebwe muri Bukivu Live Nation. Afise umugambi yarawudushikirije aripfuza ko twogira partnership kugira ngo tumufashe gushira mu ngiro uwo mugambi wiwe ujanye na lancement ya album yiwe yise Ego nkuko mwagiye mubibona. Ku ruhande rero rwa Bukivu Live Nation twarabimwemereye bitewe nuko tuzi Masterland ko numwe mu baririmbyi bitanga cyane minsi yose ugiuga kurikira parcours yiwe aho yaciye aho yavuye nahageze urana ko numuririmbyi afise kazoza ari naco gituma natwe twemeye kumufata mu mugongo kugira ngo tumufashe mu rugendo arimo. Ngira ngo nivyo novuga muri make ibindi kumbure biza kuba bijanye n'ibibazo muza kubaza aturinga kugira ngo tuze kubishura. Murakoze. Hatuna vitu vingi. Tumefanya partnership pamoja na Master Music ili kusaidizana industry yetu tuisongeshe mbele.
hatuna mengi ya kuzungumza, ni ile mwenye iko na swali kuhusu concert tunayopanga tarehe 21 mwezi wa 4, anaweza akauliza, tujue cha kurekebisha ingali mapema, na tushirikiane kuhusu mambo ya promotion. Inaweza kutusaidia sana, sababu hapa kitu kikubwa tunawahitaji watangazaji ni ile promotion, tuwe update, tuwe tunapeana news kila mara, itakuwa ni vizuri zaidi. Pia na kuna lineup ya wanamuziki tunao tumeshaandaa kuhusu concert ya mwezi wa 4 tarehe 21. Okay. Question kwa sana zipo kwa Masterland pamoja na Ndudi pale. The fight hapa ni support ya kuhusu show ili iende vizuri. Asante. Icyambere novuga wabajije uti mbega Masterland muzo mushigikira gute. Ikindi cya kabiri wabajije uti mbe mushigikira umuririmbyi ari uko abarondeye canke nimwe mu murondera. Ntenze umengo nivyo bibazo wabajije. Hama kubijanye na kino gikorwa citariki 21 z'ukwezi kwa 4, lancement ya album ya Masterland ego tuzoshikikira cyane mu bijanye na organisation na cyane mu kijanye n'uburyo buzokoreshwa muri kino giteramo. Hanini bizokorwa na Bukivu Live Nation, ko murazi ko ni gikorwa kinini, ni gikorwa kinakenera uburyo butari buke, birango nico gituma nawe yavuze ati ndakeneye wumfata ukuboko kugira ngo bino bikorwa bizoshobore kugenda neza uko turiko turakora tubandanye dutera imbere. Kindi cya kabiri tuzomufasha ni kubijanye no kuzodandaza zino album. Baza ko hazobaho multiplication de CD, nivyo kuzidandaza ndetse n'ubundi buryo bwinshi bwo kudandaza umuziki bugezweho. Nibaza ko tuzokorana na Master Music serukiwe na Masterland kugira ngo bino bikorwa bishobore kugenda neza, ari nigishoboka. Umuziki murazi ni business, kugira ngo Masterland ubwiwe ndetse na Bukivu Live Nation n'uwundi wari we wese na industry musicale yo mu Burundi ishobore kugira ico yungutse muri kino gikorwa. Ku kibazo kigira kabiri, sinovuga ko Masterland niwe muririmbyi wa mbere akoranye na Bukivu Live Nation. Masterland ari mu bandi, kumbure n'abandi binyuma. Iyo tugomwe ibikorwa byabo harabo turondera n'abaturondera, hama twumvikanya hakabaho umwumvikano ku mpande zose, turaheza tugakorana kugira ngo wari we wese ashobore gutera imbere. Murakoze. Murakoze mukuru ku kibazo mwatwajije. Nibaza ko kijanye n'amafaranga kwinjira si kubuntu kuko nibaza ko ni business agiye mu buryo bwinshi cyane kugira ngo bino bishoboke. Deja production y'imiziki ibakoze ku mafaranga menshi, imyaka twabaze tubirimwo, hariho n'inguvu zikoreshwa n'abantu bose mubona n'abandi bantu bose bazoba involved, harimo n'abaririmbyi bose. Nibaza ko uburyo barakenerwa, niyo mpamvu tuzorihisha ko kubwacu nka Masterland nari nifuza yuko byo bakwagusa ni buri bikaba nko kuri stade presse bigwa gasore hamwe n'abantu bose baza kwiraba atashi basabwe, ariko kubera atabufasha nibaza umuntu abafise kuko umuntu avuga ati twagwaye sponsor itayibihari. Nibaza ko bishobora ngombwa ko umuntu ashaka amafaranga kandi akagerageza kurondera kunagaruza. Impamvu tuzorihisha, ariko amafaranga tuzorihisha nitavugiye hano ngira ngo ma information tuzoza turaba muri minsi 40 ya promotion. Nibaza ko nivyo birimwo ego. Hama ishaka kabiri nasho ati abanyamakuru kwiyunguruza bimeze gute. Mpere ku kintu kijanye n'amasaha, nibaza ntimufatire kuri kano kabaye hano ko gucererwa. Nibaza ko ibintu shafuye ikarabira muri famille. Nibaza ko bitoja handi cyane kuko nibaza ko James mubizi ko ngerageza ko punctuel muri byose nkora, kandi nabagerageje kuraba ibikorwa naheruka mu gutegura recently. Mwabonye yuko twakurikije amasaha cyane gose. Nibaza ko kimwe mu bidasanzwe bizo bigize kino giteramo cyacu, nibaza ko ari igiteramo kizotangwa ku murango cyane, amasaha ya kare cyane. Nibaza ko nka saa 8 kose rizoba yatanguye, apana gusa 8 z'ijoro nkuko bivuze, ahubwo nibaza ko ari ku murango cyane kugira ngo tworohereze abantu bafite ubuzi bw'ijoro. Hari abantu usanga saa 6 baba batashe, abana bato azobari ku munsi w'Imana, abana bakeneye gusohoka baje ahantu kuri beach, kandi nk'abazila Costa Beach maze ni kure y'abakarite mwamwe cyane nk'umuraro kugisagara. Dukeneye ko abantu baza hakiri kare kugira ngo batahe kare, ariko nk'abanyamakuru baza ko
twateguye ikintu no kwita nka collaboration iri so tight kugira ngo by'ukuri abanyamakuru dukane neza cyane. Turabasaba namwe ko twobana hafi mubonye kantu katameze neza mutuvunira akagohe hakutunegura cyane ngo mutuvunira akagohe kugira ngo ivyo dukorana amateka hamwe ko nibaza ko Masterland nkoze success cyangwa nkoze ikintu ciza. Nibaza ko nawe mu president wamfashije imyaka myinshi 5 uriko uramvuga uriko uranteza imbere. Nibaza ko nabazo ari fierté kuvuga ati Masterland ngujya aho yageze haboneka. Nifuza ko tokana hafi rero nibaza natwe mu byo twateguye abanyamakuru je no kuzokorana nabi yateguye neza cyane kandi nibaza ko kwiyunguruza gufatwa neza byose nta kibazo kizoba gihari. Nibaza ko twabiteguye bien avant kandi bizogenda neza mu kurukuru. Murakoze. Murakoze cyane. Nibaza ko ijambo ego nibaza ko cyari ikintu gikomeye cyo mu gutahure ariko nibaza ko nanje ubushobozi bise bwo gusatahura kwe tahuze nibaza ko cyo muri muremure kuri nje ikintu niba bigiye kirekire uretse ko muri album yanje n'indimo yitwa ego ariko siyo nashimye gufatira ko cyane kuko deja ndirasohoka ariko hariho nizi ndimo kumbure ne kwitirira harimo hito Burundi ne kwitirira ariko kumbure ijambo ego ni ijambo by'ukuri numva ko cyane nkatwe muri no industry y'Uburundi abarundi muri sangi ni ijambo turaba cyane rwose kuko kenshi tumakunze kubona abantu mu Burundi kintu kikunze gutuma umuntu adatera imbere no kutemerana mabizi mwese mabizi n'usanga umuntu umwe muri ngo tubana akazi kabisi yose muri kumwe kugira ngo nisaba muvanye agushinga ubu mu kazi kawe akagira kubwira abantu kudashoboye no munsi ni abantu benshi cyane bataramenya bataremezwa neza ku muziki wundi araho uri twashika araho turaja cyangwa ko harimo abantu bashoboye mu muziki w'Urundi no munsi ariyo abatemera neza by'ukuri ko abarundi dushoboye haba mu muziki haba mu uribi haba mu gihugu hagati ndari no mu bihugu bindi nturabemeza ngo bavuge ego. Nibaza ko ni ikintu bijanye no kuba optimist cyane kandi no kujyana ibintu muri sense positive ku buryo abantu bavuga ati ego dukeneye ko album yacu no concert yacu izoba ari ego nyene mwese muzovuga ati ego dukeneye yuko abafans bavuga ati Masterland ego muziki w'Urundi ego abarundi twashoboye ego byose bibe ego niko twifuza. Ni mpamvu nashimye ko tufata tugakora ibintu bimwe muri angle imwe yo guhega gasuzuguro angle imwe yo guhakana pessimisme n'ibindi twinjira muri ego kuniyo novuga. Bibaza ko ari filosofi ndende iri muri jewe nifuje yuko noyitirira igikorwa cyane ko bwanje mu personal sanzwe n'umuntu ari optimist abona ibintu muri santé ziza gusa para ko imbonye ikintu nk'umupira nshaka kuraba ngo nihe ngo wacafuye urabona ko ari byiza ubwo ati neza ntuze kongera turenga cyane cyane abari tuduteba ko cyane ko navuga murabizi kenshi yuko niyo abarundi baba mu munsi by'amabifu ari batiba ko cyane iyo mu minsi abantu bagwanye baborewe cyangwa bafatiye mu manyanga nibo bateba ko bavuga ariko iyo umuntu akoze ikintu cyiza ntana remarque n'uvuga ndaza ko ikintu kirekire aho nzo ndatembera mu media tuba yanyu mwagatiza umwanya mukadushikira mubisigura cyane do plus kimwe nazo ko hari documentaire zo gukora isigura cyane iyo filosofi ya ego. Amakibazo shaka biri ngo uruguru ngo kwenti mu musa n'wahevye ariko nibaza ko uruguru sinahevye nibaza ko mu mpera z'umwaka nakoze ibiteramo mu Kayanza n'Ingozi kandi mu kicina nagiye ni Bubanza. Nibaza ko ibijanye na ruguru kenshi bikora kuvana n'abantu batanga ubuzi usanga facility y'akazi canke feasibility y'ibiteramo byabo bitatworohereza ko twojayo bivanye n'amastaff tukoresha bivanye na niveau y'ibiteramo twifuza ko twojamwo ugasanga ntibaye ngombwa ko tugakora ibiteramo byinshi ariko mu migambi mfise nka Masterland personally atarimo abaturi kumwe ngaha ndafise umugambi ko nzokora national tour yo kumurika album yanje mu gihugu cyose ndayidandaza. Nibaza ko icyo ni kimwe mu bizokemuka nifuza ko inyuma y'ibi mwaka umushira ndiko ndazunguruka mu gihugu ndiko ndazunguruka nerekana album murakoze ndagishyura ikibazo.